uwo ni Mimi Ray. Mimi Ray twese turamuzi yuko ari intungane. Mimi Ray turamuzi neza yuko ari umuntu yani no mu kuvuga kwiwe haba yitunze ngo kuri sawa, kuri Imana ni nziza, Imana ikora neza. Ariko rero ngaya tumaze kwinjira mu ishi yo kuvuga ati ngo gusambura urugo, kandi umugore wa Shema mu busanzwe arakuze cyane ku buryo adashobora gufata agapostinga ibintu nk'ibi ata fact zihari. Kandi izo nyama yavuze nivyo, umugore wa Giheko ntabwo ari umukinyi wa film. Biranire duke abantu benshi bakeka yuko Nyama na Abel Nduwayo yani baba bafitanye, sivyo? Ku buryo babo usanga ngumva ngo Nyama ngo nagwashaka gucarana Abel ari ariko uvyo zose ugasanga nyene wendo niko kuntu abantu baba babitekereza. Ariko nyuma y'ivyo byose byabaye ngombwa yuko Nyama taginga Abel avuga ati ngo agenda muhanure Mimi kuro, kubera ko nivyo guys ingo ziragoye. Uyu munsi riko nava kuri bino byagiye ivy'umugore wagiye ko today, uramutse umushigikiye ugatahura wenda uburibwa yako aracamwo, nawo ejo uzogira abandi bantu bazobasha gutahura uburibwa uzoburi kuracamwo today. Mimi Ray yarigeze bizigeze kuvugwa yuko yatandukanye n'umugabo wiwe, umugabo akagenda ku social media avuga ati ujya mugore wanje n'umwana mubi yari yakaye n'abana ibiki nyene ibintu nk'ivyo onya, ku buryo byaje kurangira Mimi Ray atabana kandi n'umugabo wiwe. Mbega nivyo uwo mugore yo bashaka gusobanura ngaha yani kuri no message yari yatanze ngaha. Bula kuzo Senga Media kaneze ko meze fresh amuriro sijinda meze neza nk'isanzwe. So hama kubavuga ati ngo Stone urasa neza umutwe ngo urabereye mu mutwe. Thank you so much guys. Ega n'ubundi nga kuri Senga Media ibyo dukora byose tuba dushaka kugira ngo tubashimishe bakunzi ba Senga Media. Kugiye cyose batumva dutekanye ni mugiye mu mutwishimiye. So urumva mutatwishimiye umva twabaho gute dutekanye. So nyene go thank you very much. By the way reka tuve ku makuru rero Nyama na Ivan, reka tugarumusira dusimbukire ku makuru y'abantu bane. Turagarukana Nyama ngahanya, turamusha Mimi Ray ariyo na Shema n'umugore wa Shema. Sasa rero famille jewe yani imba making sure kuko ngira ukuntu mwana nizerera mu bantu bavuga ati bano bantu ukuntu garagara uyu muntu ari muri category nk'iyi. So mu mwanya munini sana rero tuza kutugiye kuganira kuri inde kuri Mimi amwe n'umugore wa Shema. Nyama zijemo kubera ko niyo musesanguzi dufise no mu analyst ya posts ibintu je mbavuga ati biro bintu bifise ukuri hafi 99% kwijana. So by the way here we go. Nyama ya postinze screenshot y'ivyo umugore wa Nuzeye ya postinze umugore wande wa Shema. Shema muramuzi, Shema Giheko nyene ngisanzwe ni Shema ariko akorana na Mimi muri filme yabo yitwa Inama. By the way bisanga umengo rero iyo filme yatumye Mimi Ray na Shema babasha kubaho mu buzima bushimishije ku buryo nyene biyumva namwe, ariko apana mu rukundo mutanyumva nabi. Kuko nyene Mimi aramupostinga akavuga ati yo my brother, agashaka hashtag rero y'imitima. Rero kujya kunusanga umuntu aba yisanzura ku muntu nataure neza yuko ari ibintu ariko aragenda yica. Rero inyuma rero ya Nuzeye Mimi Ray gupostinga hashtag akapostinga Shema akavuga ati ngo my brother, agashaka ko hashtag y'umutima. Ibyakurikiyeho n'ivyahe twaronse ubutumwa bwavuye ku mugore wa Shema buvuga gute ya postinze Mimi bisigura ati no screenshot yani direct manyene shija ngabo. Yavuze ati mwiza wanje uri mwiza kweri, aho nyene urugo rwanje urarusambuye, wumva utesa undenze. Ndibaza ko umunsi yo reka ndabisome nk'umunyamwuga, reka ndabisome fresh. Mwiza wanje uri mwiza kweri, aho nyene urugo rwanje urarusambuye wumva uteza undenze. Ndibaza ko umunsi mukuru wakoze uno munsi warunezerewe wishimye, uribuka gusubira kubwira inshuti n'abagenzi kuguma usambura ingo utubatse ugwawe gwarakunaniye, ubona abagabo bibaniye n'abagore babo neza, ubu gwinjiyemwo ugwanje ntaruguye inyuma, we urarugwa inyuma, maze ukora ibyo utazi uburyo byarondewe, wasama neza wicungesha hama n'abandi bakwigireko. Uwo ni Mimi Ray. Mimi Ray twese turamuzi yuko ari intungane. Mimi Ray turamuzi neza yuko ari umuntu yani no mu kuvuga kwiwe haba yitunze ngo kuri sawa, kuri Imana ni nziza, Imana ikora neza.
ariko rero ngaha tumaze kwinjira mu ishi yo kuvuga ati ngo gusambura urugo, kandi umugore wa Shema mu busanzwe arakuze cyane ku buryo adashobora gufata agapostinga ibintu nk'ibi ata fact zihari. So before ko tujere muri no message neza neza ati ngo tuje he, urumva Nyama yamaze kwa gupostinga avuga ati ngo guest ati ubutumwa yani bahaye Mireille mwayibonye, burya bino bintu bizohava birangira hari ubiririyemo ishano nubwo turi gufina. Hama Nyama acafata postinga ishugwe, rino shugwe ryari he, rivuga ati ngo rya shugwe ryahakwa gukora ishano riri muri puberi kwa Mimi. Urumva Shema ava aho yari yagiye, baragiye kumwakira nk'ibisanzwe. Umwe bazogenda kumwakira Mimi Mireille, rino shugwe mubona ngaha anya n'iryari yashiriye nuzeye Giheko, ariko rero ntabwo yigeze agira ibakwe ryo kuri muhereza kubera ko umugore wa Giheko yari amaze kugira kubimenya. Atangura gupodegura utugwitugwi kanaka avuga ati yihenze gusa agahereza umugabo wanje n'irya shugwe, we n'ubukizwa bw'iyo cyo tumumenagura cyo tumwonona isura. Bisigura ati rero niyo mpamvu umwanya rino shugwe riri muri puberi kwa Mimi kubera ko uwo yarageneye kurihereza atabwo yarihereje. Mbega rero ino shusho kuri Mimi Mireille irashimishije, bino biriko biravugwa ko yuko ashobora gusambura urugo uyanigwa ngo atubatse. Ibi ni byo kweli turacyavize byiza byo komanta kuri icyo gihe kuko Mimi Mireille ukuntu akina n'ukuntu yitwara ari kumwe n'abantu guys, turamuzi neza yuko Mimi Mireille ibintu nk'ibinyato bikora. Ahubwo twacho tubibaza ni mbega nyene Mimi Mireille bino onya yo bikora. Hama rero reka dukubite ku ma screenshots. Ari screenshot ngana Nyama cyafata iyo foto yanuzeye, iyo foto y'umugore wa Giheko ya postinze Mimi, hanyuma acagira iki, aca arayihuza n'indi foto yani ba postinze gusa baca bashirako imbugita zine. Ariko ngaha habanje kwanza gutagingwa izya message natangiye gusomera kwanza umugore yagiye ko ya postinze avuga kuri Mimi. Hama deni rero nk'umusesanguzi Nyama aca atangerageza gushaho icyumviro ciwe, aravuga ati yamara ibi bintu birimo ikibazo nubwo muvyirengagiza, ego jewe ndi imbunuza, ariko ndazi muri iyi industry harimo abagabo bijunja n'ijambo bogira ico bakoze atamaraso araseseka. Ubwa mbere uno mugore si umukinyi wa filme ngo tuvuge ko ari muri showbiz, kandi nimba uyu munsi imbugita ayishize kuri status ejo muzosanga yayimubitse munda, ibara ribe riraguye. Jewe mpamagaye Abel Nduwayo na Amede Manirakiza, mugende muhanure kugira mukumire ikibi kitaraba bisa ndirenganiye. Guys, turayiza amashimbiranire duke abantu benshi bakeka yuko Nyama na Abel Nduwayo yani baba bafitanye, sivyo? Ku buryo babo usanga ngo umva ngo Nyama ngo nagwashaka gucarana Abel ariko uvyo zose ugasanga nyene wendo niko kuntu abantu baba babitekereza. Ariko nyuma y'ivyo byose byabaye ngombwa yuko Nyama taginga Abel avuga ati ngo agenda muhanure Mimi kuri kubera ko nivyo guys ingo ziragoye nukuri kw'Imana reka babwiza ukuri. Nivyo umuhost nabwo abagomba kugenda ku ruhande na rumwe, ariko inyuma yuko jembu umujurnaliste wa Senga Media guys ndi umuntu kandi nikiremwa muntu. Kurabona kubera ko nta kuntu twoza ngaha tukavuga ati ngo Mimi ndabukunda pe mu Kristo wabye naramubwiye Mimi je gufata gicitegerezo mu biboro by'agakiza, ariko kuko ndamutse saze bino biboro umugore wa Shema ko aravuga kuri Mimi arivyo biguma genzo yamanika, kubera ko ndazi ukuntu ingo ziryoshe iyo ubana n'umubano n'umugabo cyangwa ubana n'umugore mu byumva kumwe. Kandi ubwiye umugore wagiye kwagerageje kubivuga fresh, yavuze ati kubera iki Mimi ngo utinga ingo zose zibanye neza ucu zinjiramwo ati nabandi bose bigireho. None gashako Mimi Mireille twama babama bakwigira ko kuvuga ati nyene uri ntore kandi zukina ngo uri kuko usanzwe bayeho ariyo ikimwe ari igihimba kimwe uhora unyegeza ubudashaka ko abandi bantu babasha kubona. So nyene to be honest byabaye ngomba ko ndabizana ngaha ari kugira ngo nyene ejo canke hirya ejo mumwita ngo Nyama n'imbunuza nawe yavyeme, ariko rero yanabakemuriyemwo direct kugira ngo hatagira ikintu citwa amaraso azoza guseseka. Nkuko ngene yabivuze ati bino bintu bizoba azovamwe abantu bazobirira mwishana, nubwo abantu bayifata nivyo gufyina. Kandi nivyo Nyama yavuze nivyo umugore wa Giheko ntabwo ari umukinyi wa film
kuburyo twavuga ngo umugore wa Giheko ariko aragira iki, ariko arategura showbiz yani vyama content ibintu nk'izo on ese wowe ariko ashagahinda kiwe hanze. Kandi rero nk'umugore wese uzi neza kubanye n'umugabo wawe utokwiyanganira yuko umugabo wawe yo gucanga n'undi muntu wari we wese, je ni mwebwe mu bibe byigo, kuko uyu munsi kuri status ni wariko arabivu postinga, ejo shobora kuzoba ari wewe. So mugere uzoba watawe ikibazo cy'uyu mugore wagiye ko today, Jona shi umugore wagiye gusigira murana, niyo mpamvu ndiko kuvuga ati umugore wagiye kuko ntanubwo ndanamuzi n'izina. Zibura ati rero nimba uyu munsi riko nava kuri bino byagiye ivy'umugore wagiye ko today, uramutse umushigikiye ugatahora wenda uburi bwa ko aracamwo, nawo ejo uzogira abandi bantu bazobasha gutahura uburi buzo buri kuracamwo today. So by the way, katusubire ku ifoto yacu ya Mimi Miraye ngo mwiza wanje, umva ko abanje kwano kunamwubaha umugore wagiye ko burya bisa nkaho umengo umugore afise n'indero. Mwiza wanje uri mwiza kweri, aho nyene urugo rwanje urarusambuye, wumva utesa urandenze. Ndibaza ko umunsi mukuru wakoze uno munsi waronezerewe wishimye, uribuka gusubira kubwira inshuti n'abagenzi kuguma usambura ingo utubatse bivuye nuko nimba ngo gwawo gwarakunaniye kuba kurumva. Mimi yarige bizigeze kuvugwa yuko yatandukanye n'umugabo wiwe, umugabo akagenda ku social media avuga ati ujya mugore wanje n'umwana mubi yari akaye n'abana ibiki nyene ibintu nk'ivyo onya, ku buryo byaje kurangira Mimi Raye atabana kandi n'umugabo wiwe. Mbega nivyo uwo mugore yo bashaka gusobanura ngaha yani kuri no message yari yatanze ngaha. So rero famille ukuntu kose ibintu bishobora kuba bimeze, Mimi Raye bari je ndakwizeye yuko utari muri kandi y'abakobwa nk'abo onya, sije wenda rero ni uyo misunderstanding yabaye ku mugore wa Giheko, zizagenda umwegere zizagenda umwegere hamadeni umuganirize. Umaze kumuganiriza wenda umushira ibintu yani ahabona kurabona kabisa, kubera ko na Giheko gaka nawe gerageza abo umutu muzima, kubera ko amakuru menshi ngana dufise tuvuga neza yuko umugore wa Giheko yabaye yani intwari kazi y'urugo rwiwe, kubera ko bavuga neza yani bivugwa yuko umugore wa Giheko yagerageje ukuntu kose gutuma Giheko aba Giheko wenda acize imbere ibintu nk'ivyo onya, akiva hanze niba muri Saudi niba ari adono yabashije guhindura ubuzima bwa Giheko nyene ibintu nk'ivyo. So kaka igihe cyose umugore aba amaze gukorera ikintu c'ingenzi mu buzima bwawe, utibaza yuko yari kijuju ku buryo uca wiyumvisha yuko wari urenze sana, niyo mpamvu yabigukoreye, niko ko ari ikintu c'agaciro yakubonyemo. Sasa kende kucikura muta nuzovuge ngo story ntabwo yabiciriye hagati kujyama ni bya twese kuramuka ariko ubuntu bw'Imana, kubera bwa buntu bw'Imana rero ubwo rero kadutabare mbere yuko ziyambuka itaba postinze zitarinjira muri Mimi, mbere yuko na Mimi yani agomba kwisubira ko ivyo bintu akabikura mu nzira, kubera ko biba ari ukuri biba ari ubeshi. Umuntu nka Mimi ntabwo aba agomba kuvugwa ko amakuru nkayo onya. Murakunzwe sana, behind the camera twari kumwe na Kababaye umu diaspora tuzinyanye. Peace.